Bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga akaba ari nawe abashikiriza. Rero uyu munsi nabateguriye amateka y'umuririmbyi umwe mu baririmbyi basanzwe bazwi cyane mu gihugu c'u Burundi. Uyo nawe si uwundi n'umuririmbyi yamenyekanye ku izina rya Asatbi cyangwa Satellite du Burundi. Muri iki kiganiro rero turaza kumenya ubuzima abwiwe bwite, turaza kubona ivuka ryiwe, mbega muti Asatbi yavutse ryari, turaza kubona intango y'umuziki, turaza kumva aho yagarukirije amashure, turaza kumva n'ibikorwa vyiwe vy'iterambere, turaza kumva muri make ico amariye igihugu c'u Burundi. Turaza kumenya rero nkuko nari nababwiye ko ari umuririmbyi, turaza kumenya ama album y'indirimbo afise, turaza kumva n'ama featuring yakoze. Featuring ni kuvuga ama collaboration, ama collabo yakoranye n'abandi baririmbyi bo mu bihugu bitandukanye canke abaririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi. Ngaha rero turaza kuraba n'ivyo amaze kuronka, ivyo amaze gushikako kubera umuziki, turaza kuraba ibintu vy'imbibe n'urugendo rwiwe mu muziki. Ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe, uragira na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza no kuduha commentaire, utubwire muri commentaire ico tutoba twavuze kijanye n'umuziki wa Asatbi, Satura Mabanfre. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi, abarundi benshi babone, bumve yuko umuziki naho hariyo ikintu shaka no kumenya ubuzima bwa Asatbi, bumvireho. Reka rero tumire mate gatoya, turaje tubabwire mwidonido rya kino kiganiro ubuzima n'amateka biranga umuririmbyi Asatbi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rero rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku buzima n'amateka biranga umuririmbyi canke byaranze umuririmbyi Asatbi. Asatbi ni umwe mu baririmbyi bavyifatamwo neza mu gihugu c'u Burundi. Uhaye uraba aho yatanguriye naho ageze uyu munsi, ubona yuko umuziki nawo uri muri Asatbi, ariyo mpano yiwe, ariyo ngabire yiwe. Rero Asatbi amazina yiwe y'ukuri yiswe n'abavyeyi yitwa Bizimana Abubakar Karume. Yavukiye mu gisagara ca Bujumbura, avuka kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 mu gisagara ca Bujumbura muri komine yitwa Akanyosha. Asatbi aho niho yakuriye mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko nayemeje rero kubivuga, yavuze kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 mu gisagara ca Bujumbura muri komine Kanyosha, akaba ari naho yakuriye. Asatbi yize amashure mu gisagara ca Bujumbura, ariko nkuko biravugwa yuko Asatbi atashoboye kuheza amashure ico bita humanité générale, akaba yahejeje cycle inférieur yarigeze. Bikavugwa yuko Asatbi yagarukiye mu mwaka w'11 akaba atashoboye kubandanya amashure yiwe, kumbure ngira ngo vyoba vyavuye ku buzima yarasanzwe abayemwo. Muribaza rero muti Asatbi yatanguye umuziki iryari? Asatbi ariwe Bizimana Abubakar Karume yatanguye umuziki wiwe mu mwaka w'2009 igihe yahora ari muri groupe y'abaririmbyi bitwa Wanavesi
Kikosi, aho niho yahora akorera umuziki, yari muri Wanaves Kikosi. Iyo ikaba yari baririmbyi bakorera mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 niho Satubi yatohora indirimbo y'ubwa mbere. Iyo ndirimbo ayisohora ku giti ciwe, indirimbo yiwe yitwa Inkuru y'ukuri. Iyo ndirimbo akaba ari indirimbo yashoboye kwamamara mu gihugu c'u Burundi no hanze y'igihugu. Indirimbo yari imeze neza cyane, ngira ngo murayibuka. Indirimbo yitwa Inkuru y'ukuri yari indirimbo imeze neza ya Satubi isatura amabamfre n'amabuye. Nkuko rero nari nababwiye yuko muri kino kiganiro tuza kubabwira ama album y'indirimbo Satubi amaze gukora kuva atanguye umuziki wiwe yawutanguye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Satubi afise album zitarenga 3, ni kuvuga arafise album yasohowe mu mwaka w'ibihumbi 2010. Iyo album ikaba yitwa Inkuru y'ukuri. Hariho na album yitwa Iwacu. Iyo album nayo ikaba yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2016. Akaba hariho na Hello Africa yasohowe mu bihumbi 2022. Indirimbo nyinshi zakunzwe za Satubi ngira ngo benshi murazizi. Hariho indirimbo yitwa Inkuru y'ukuri. Nashitse kwisi vyabaye na mama, ngeze mu bigero nsanga isi iragoye, nsanga mama we ni impumyi, dawe nawe ni ikimuga. Iyo ndirimbo ngira ngo abantu benshi murashobora kuba muyibuka cyane. Indirimbo yashoboye kuba ivuzwa cyane ku maradiyo atandukanye yo mu gihugu c'u Burundi. Iyindi indirimbo nayo ni Feel Love, Feel Love, Feel Love, Let Me Feel Love. Iyo nayo nyene murayibuka, ni indirimbo yakunzwe cyane y'umuririmbyi Satubi Bizimana Abubakar Karumu. Hakaba hariho n'indi ndirimbo yakunzwe cyane yitwa No Love, 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 No Love, Love, Love. Iyo nayo nyene ni indirimbo yashoboye kwandika izina mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hariho rero n'indirimbo yitwa Hug Me, indirimbo yakoranye n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Kenya yitwa Otile Brown. Hakaba hariho n'indi ndirimbo yitwa Utamu. Indirimbo yitwa Utamu nayo akaba ari indirimbo yakoranye n'umukunzi wiwe yitwa Bernice. N'izindi nyinshi rero zamenyekanye, ngira ngo hariho indirimbo zitwa Nyanzobe, ni indirimbo nayo nyene yashoboye kumenyekana mu gihugu c'u Burundi. Hariho n'izindi zitwa za Nyandika, murazizi, n'izindi ziriko zirakogwa uyu munsi. Ngira ngo uno munsi tuvuze Satubi muca mwumva Kirisese, murayizi n'indirimbo yaho muririmbyi Satubi isohowe muri uno mwaka nyene turimwo, mwaka w'ibihumbi 2025. Indirimbo yashoboye kwamamara gushika no hanze y'igihugu c'u Burundi. Nari nabivuze ndaza kubabwira n'abaririmbyi bashoboye gukorana featuring bo hanze y'igihugu. Ngira ngo murabizi Satubi amaze gukorana n'abaririmbyi bo mu Rwanda, amaze no gukorana n'abaririmbyi bo mu gihugu ca Kenya, aramaze no gukorana no muri Tanzania. No muri Tanzania ngira ngo murabizi ko yakoranye n'aba Aslay, aramaze gukorana na Aslay Keyboard. Abo bose baramaze gukorana. Ngira ngo indirimbo yitwa Umutima wanje niwe wawutwaye, mukobwa mwiza we oya ndindira tujyane mu gacerere. Muribuka nuko yoba yarakoranye na Aslay, umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Tanzania. Mu gihugu c'u Rwanda Satubi yarakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane, umuririmbyi yitwa Amedi canke yitwa Ngabo Medal wo mu gihugu c'u Rwanda. Tugaruke mu gihugu c'u Burundi naho murazi yuko yashoboye gukorana na Big Fizzo. Fizzo mukaba mumuzi nawe ko ari umuririmbyi umuregent twemera mu gihugu c'u Burundi. Tugiye mu gihugu ca Kenya amaze gukorana n'umuririmbyi akomeye cyane,
umuririmbyi atavyorosha yitwa Otile Brown aramaze no gukorana n'ubundi yitwa Bahati. Ngira ngo abo baririmbyi mubazi nk'abaririmbyi bamamaye cyane muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Rero abo nibo baririmbyi bakomakomeye bamaze gukorana na Satubi mu gihugu c'u Burundi no hanze y'igihugu. Bo nibo bamaze gukorana ama featuring. Mu mwaka rero w'2022 aho naje kuma award Satubi yahawe igihembo ca Artist of the Year mu Burundi muri East Africa Entertainment Award. Yarongeye gutsinda Best Independent Traditional Music mu higanwa ryitwa Hapa Award. Muribaza muti imbega Satubi ko watubwiye ibindi byose ibiteramo yoba amaze gukora navyo vyoba ari ibiteramo bimeze gute? Hano onye muribuka mu gihugu c'u Burundi hariho ishyirahamwe rya Abrarudi rihora aritunganya ibiteramo bikomakomeye cyane, ibiteramo bya Primusic. Satubi yashoboye kwitabira ibiteramo bya Primusic aho yari ambasaderi ngira ngo niko babivuga, yashoboye kuzunguruka igihugu cyose kuva i Bujumbura hagati mu gihugu Igitega, kumanuka mu manuko hariya za Makamba, Bururi, Rumonge, Ruyigi, za Cankuzo hose, Muyinga, Muramuzi, za Kirundongozi, aho hose Satubi yari kumwe n'ishyirahamwe rya Abrarudi mu gihe bari batunganije Primusic. Mu Primusic yose yagiye aba Satubi nawe akaba yari kumwe nabo mu biteramo vyagiye bikorwa. Biravugwa yuko Satubi kandi amaze no gukora ibiteramo bikomeye i Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Hakaba ariho rero n'igiteramo ca Festival Amani cabereye Goma muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ico naco akaba ari igiteramo Satubi amaze kwitabira. Hariho Sauti za Busara Zanzibar, aho si Satubi aramaze gukorerayo igiteramo bikomeye cyane. Ibindi navyo n'ibiteramo yakoreye mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu c'u Burundi. Hariho ibiteramo vyitwa Bujumbura Live Concert, aho rero Satubi nawe akaba yari muri ivyo biteramo bikomeye cyane. Rero reka tugaruke hano onye tubabwire uburyo amaze kumenyekana n'uruhara mu muziki. Satubi si umuririmbyi gusa, ni na CEO wa company y'umuziki wiwe umuziki yise Empire Avenue, akaba ariwe aserukira Empire Avenue, ikaba iri mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Uruhara rwiwe rero rugaragara mu guteza imbere abanyempano bo mu Burundi no kurenga imbibe z'igihugu biciye mu muziki, amakorabo n'indirimbo zikundwa. Satubi rero akaba ari CEO wa Empire Avenue, akaba afise n'uruhara mu kumenyekanisha umuziki w'abanyempano w'abaririmbyi bakiri hasi kugira ngo abaduze amenyekanishe n'Uburundi biciye mu muziki hanze y'igihugu c'u Burundi. Satubi rero arerekana ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwiwe biciye ku mpano, umutahe n'ubudasa. Avuye mu gisagara ca Bujumbura, yatanguje umuziki wiwe mu mwaka w'2009, akaba amaze kuba umwe mu baririmbyi bakomeye cyane kandi bazwi mu gihugu ciza c'u Burundi. Indirimbo, album, collabo, award n'ubuyobozi bwa Empire Avenue vyerekana ko ari umuririmbyi w'intangarugero. Ubumenyi, ubushobozi n'isi y'indirimbo y'u Burundi biri kumwe na Satubi Bizimana Abubakar Karum. Psikologe rero ndashimiye wewe bashoboye kumviriza akino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze, n'ivyo nashoboye kubategurira by'umuririmbyi Bizimana Abubakar Karum azwi ku izina rya Satubi. Rero ibindi navyo tuzobandanya
tubibaronderera tubabwire ukuntu Satubi amaze kurira indege agiye gukora ibiteramo hanze y'igihugu na cyane muri kontina ya Europe. Rero ukaba rero utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo tubandanye n'uno muryango twagura uno umuryango ube umuryango munini, umuryango wagutse. Uraza kugira na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwe no kugira a comment, commentaire zanyu nazo ziradutera intege kubyumva abariko ubitubwira, zano kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Thank you.